Ndasubiye kubaramutsa mweba nywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende ibashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyigijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Aho bigeze sibyo kubeshanya, abantu bararushe, bishikirizwa n'umugambwe ngaha mu gihugu c'u Burundi uvuga ko ibintu aho bigeze bimaze kugera ku rwego rubi cane, kandi ko leta ya CNDD-FDD igomba gutanga imihoho ku buryo bwihuse. Turaza kubigaruka ko mu ido nido ry'amakuru, aho tuza kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba yerekana ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'amufasha gutwara igihugu c'u Burundi bamaze guta igihugu mu manga, benshi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo batange imihoho. Turaza kubigaruka ko mu ido nido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ku mushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, aho umwanya uwari wose mushobora kumva atanze imihoho canke se mukumva abogojwe mu mabanga yo kuba umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ariko nanone amakuru adushikira akavuga ko byanze bikunze General Silas Ntigurirwa ari gukora ibishoboka byose kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye akurwe ku butegetsi. Ni amakuru menshi twabateguriye atambaye kandi ateye ubwoba, tugira ngo tubashikirize. Uwecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Aho bigeze sibyo kubesha, abantu bararushe bishikirizwa n'umugambwe APDR, aho bavuga ko abanyagihugu barushe kandi ko bagomba kwikuraho iyi ntwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Mu gihe mu gihugu c'u Burundi ibintu byose byabaye nabi, ibyankenerwa byose bikaba byabuze, harimo n'ibitoro mu mugambwe APDR urongowe na Gabriel Bazawitonde, bashikiriza ko aho ibintu bigeze hateye ubwoba. Muri uwo mugambwe bababazwa n'agacerere leta yibereyemwo, basaba ko hoba inama rukokoma ku bibazo byugarije Uburundi, nayo leta igakora ibishoboka byose kugira ngo itabare igihugu. Ariko nanone bakavuga ko leta ikwiye kuvaho kuko biboneka neza ko ataco iriko irafasha abarundi, kandi bikaboneka neza ko imaze guta igihugu mu manga ku buryo bukomeye cane. Mu gihe naho himirije amatora, umugambwe uvuga ko uhamagarira abarundi gukerebuka bagahindura uko batora uwo barongora, kuko biboneka neza ko gutora Perezida Evariste Ndayishimiye ntacyo byigeze bifasha igihugu c'u Burundi. Narirya abatari bake bemeza ko itorwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye ryabayemwo amanyanga akomeye cane, akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gukurwa ku butegetsi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho. Frederic Bamvuginyumvira niko yatangaje, akavuga ko uko byagenda kose Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho kuko ntaco ariko arafasha abarundi, kandi bikaboneka neza ko imyaka igiye kwababa ine amaze arongoye igihugu c'u Burundi atacyo yigeze afasha abarundi baruhijwe n'ubuzima buzimbye buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Frederic Bamvuginyumvira urongoye urunani Arusha rurukiyemwo imigambwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta, avuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho kuko gutwara byamaze kumuta kuwa amazi, maze hakaza leta shasha ishobora gukemura ibibazo biri mu gihugu. Ibi abishikirije inyuma yaho ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye avugiye mu ntara ya Gitega ko umwimbu wagenze neza mu gihugu cose, mbere ko abanyagihugu batazoshobora kubirya ngo babimare. Ibi byashavuje abarundi batari bake, bavuga ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gukurwa ku butegetsi.
Frederic Mvuginyumvira aranegura amajambo yama ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Varisito kuko abigira abizi mu ntumbero yo guhuma amaso abarundi mu bibazo barimwo aho kubitorera umuti. Mvuginyumvira agira ati umuntu yotegera ko umukuru w'igihugu abigira abibona subwo mbere avuga ko abanyagihugu banezerewe none niki conezeza abanyagihugu mu gihe atasukari iriho babura amazi nta munyaga nkuba uhari igihe ata bitoro bihari akaba atana kimwe kiriko kirakorwa ngo ibintu bihinduke ngaha mu gihugu c'u Burundi niko abantu baca bibaza ibibazo ati aya majambo umukuru w'igihugu avuga uku bisigura iki kuki yigira nk'ukihabwenge kandi azi ibiba biriko biraba ibaza ko abarundi batabona ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi cyo kukoramwo nuko Varisito Ndayishimiye atanyishu afise ku bibazo igihugu kirimwo uno munsi ntashoboye gutwara ngo abogore igihugu nukuvuga ko agomba gutanga umuyoho byakunda byakanga kuko baneka neza ko ataco ariko arafasha abarundi barushe muri no minsi ubwa Frederic Mvuginyumvira abona ko hageze ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atanga imihoho kuko gutwara byamutaye kuwa amazi hakaza abandi babishoboye kuko umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka 20 wiba usahura itunga ry'igihugu gusa kandi bikaja mu karwi k'abantu bake amahera y'agaciro agasahurwa yose. Ikibabaje nuko ubutungane nabwo bwamaze guhabwa ijondamo ataco bugishikiriza akaba ari byo biri kurabaza abatari bake bavuga ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho. Frederic arongera ati ico gihugu wabonye kitakora ibyankenerwa nka byose ariko umukuru wacu akabandanya kuvuga ko ibintu byifashe neza nicaye ko biteye isoni kandi bikaba biteye ikibazo gikomeye cyane. Frederic arongera ati ico gihugu mwabonye ciba kitariko kirakora nicaye iyo nka ikamwa ataco ihawe niyahe. Uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye yemanga yuko CFD yoba yagize kurya ejo bundi yavuze ngo imbonerakure zikomere mugabo amaherezo nuko igihugu gisambutse ubu turibaza icyo ariko arakora kuko kwarahanuye baranka kumva ubu rero nibemange ko bibananiye bashire hasi akanyarigabo kabo bavugiye bati barundi kazi byatunaniye maze abashoboye guhuza gufasha tuze twicare tuganire igihugu gisubire ku murongo kandi gitere imbere. Igihugu kiriko kiraca mu bihe biteye ubwoba cyane mbere abarundi batari bake bari mu mwiheburo barabye uko igihugu cifashe muri bino bihe. Igihugu kiri mu bibazo by'igitoro isukari amafaranga y'agaciro ibinyobwa bya Braludi umuyaga nkuba birakenewe ko leta igira akigoro kaboneka kugira igihugu gisubire ku murongo bibaye ngombwa bicarane n'abarundi batari bake bahunze igihugu kuko nabo bafise byinshi botorera mu bibazo bya politike ubutunzi n'imibano biri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi nibyashikirijwe na Frederic Mvuginyumvira avuga ko igihugu c'u Burundi cyaguye mu manga ikomeye cyane kandi biboneka neza ko gikwiye gutabarwa n'abashoboye kuko biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ariko arafasha abarundi kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe wa mbere uriko urakora amakosa akomeye cyane kandi ateye ubwoba. Kuri uyu wa kabiri n'uwa gatatu w'indwi abagabo babiri bari bapfunzwe by'agateganyo mu ibohero rya parike Imakamba baritabye Imana. Uwa mbere yipfiriye mu gasho uwa kabiri nawe mu gipolisi bavuga ko yitabye Imana ari mu bitaro bikuru by'Imakamba. Abaharanira agateka k'abapfunzwe basaba ababajejwe kwitaho kurusha amagara y'abapfunzwe kuko boneka neza ko iyi leta ataco iriko rikora ku bijyanye n'agateka kazina muntu. Kuri wa kabiri n'uwa gatatu w'indwi abagabo babiri bari bapfunzwe by'agateganyo mu ibohero rya parike Imakamba baritabye Imana. Uwa mbere yapfiriye mu gasho wa kabiri nawe mu gipolisi bavuga ko yitabiriye Imana ari mu bitaro bikuru by'Imakamba. Baharanira agateka k'abapfunzwe basaba abajejwe kwitaho kurusha amagara y'abapfunzwe. Abagabo babiri bari bapfungiwe iby'agateganyo mu gasho ka parike ya Makamba baritabye Imana kuri uyu wa kabiri n'uwa gatatu w'indwi turimo.
ishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo risaba abajejwe amabohero kwitaho amagara yabo bapfungwa kuko iyo bitavye Imana bivuye kutitaho amagara yabo aribo babibazwa ku buryo bukomeye cane. Isoko ryacu rivuga ko ababigizemwo uruhara ari abategetsi bakomeye cane kandi ko batigeze babibazwa. Isoko zacu zizewe zatumenyesheje ko umufungwa wa mbere yitavye Imana ku wa kabiri igenekerezo rya 11 z'uku kwa gatandatu yari yahagaritswe bivuye ku matati y'amatongo aho yaba Inyakazi zone Bukeye komine Kibago Imakamba. Mu butumwa bwagiye burahererekanwa ku mbuga nkwaniro za WhatsApp, igipolisi kivuga ko uwo mugabo yapfiriye mu gasho ka parike ya Makamba kandi ko yahitanwe n'urwakarago. Bavuga kandi ko uwo mufungwa yari amaze ukwezi muri ako gasho yaratezuriwe ariko ko yari akirindiriye uruhusha rwo gusohoka agasho. Bukeye mu gatondo k'uyu wa gatatu ababyeyi b'uwundi mufungwa yari ayashikanywe muri ako gasho nyine ku w'Imana igenekerezo rya 9 babikiwe ko umwana wabo yitavye Imana. Wari yapfungishijwe n'umuvyeyi wiwe nk'uko wenyine avyiyemerera. Ababanyi biwe twasanze ku rugo rw'uwo muhisi ku Gakwenzi ka Makamba bavuze ko bibabaje cane. Umuvyeyi wa nyakwigendera aremeza ko umwana wiwe yari asanganywe ingwara ariko ko baherukanye ku wa mbere mu gasho akomeye. Uwo muvyeyi mbere yariko aritegura ko yahosha kumurekuza ariko mu guturuturu kuri uyu wa gatatu yagiye yumva bamubikira ko umwana wiwe yitavye Imana. Abagiye kumuraba bamusanze mu buruhukiro by'abitavye Imana kandi nubwo mu gipolisi bemeza ko yitabiye Imana mu bitaro ariko aravurwa nta fagitire y'imiti bamuhaye canke iy'icumba bamuryamizemwo. Umwe mu bamaze gupfungirwa muri ako gasho Ijwi rya Amerika ryamwegereye riramubaza ukungene ubuzima bw'abapfungiwe muri iryo bohero bwifashe. Nawe yigana agira ati agasho kabi ni agasho ka komine na parike bya Makamba. Utagira uwugukurikirana urapfa kuko usanga abahapfungiwe bafashwe nabi. Iyo barwaye barabura ubakwirikirana nayo amashirahamwe aharanira agateka k'abapfunzwe hari igihe abataza aho bishikira gupfa ugapfa nyine ugapfa burundu ntagire no gukurikirana. Bamwe mu bararwa kubera ubwinshi bw'abapfungwa usanga barenze urugero, hari abandurira ingwara abazisanganywe nabo bakabura ikibajana kwa muganga, ugasanga agasho kagenewe abantu nka 40 hari abarenga 150, ariko mu mpimba byopfuma kuko hoho barafungirwa ariko naho nyine urahasanga akarenganyo kubera hari bamwe usanga baronka ibifungurwa abandi ntibabironke, canke ugasanga hari n'abakoreshwa ibikorwa biremereye bibavuna ku gitsure cyinshi bigatuma barwara, ariko ubuzima bwo mu gasho ni bubi cane. Mwishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abapfunzwe n'imiryango yabo, Shimirimana Jean Marie arirongoye arababazwa n'impfu nk'izo kuko agateka k'umunyororo kaba kakurikije amategeko kandi kaba gakwiye kubahirizwa. Umupfungwa arafise uburenganzira bwo kuvurwa kandi atarasinzikara. Iyo asanganywe ingwara zidakira ho arakurikiranwa kurusha mu gufungirwa no kuvuzwa atabigizemwo uruhara rukomeye cane. Muri iryo shirahamwe bati ibyo gukurikirana amagara y'abapfungwa mu Burundi ntibigenda neza kuko abategetsi ntago bareba ibyo amagara y'abapfunzwe ahubwo bareba ku nyungu zabo bwite. Ibi nyine bigatuma abatari bake bahatakariza ubuzima kandi bakahagirira ingorane zikomeye cane. Bamwe n'abandi ati iyi leta ya CNFD yari ikwiye gusezererwa kuko ntaco iriko irafasha abarundi, kandi biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze ariko arabigiramwo uruhara rukomeye cane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.